jewe navuga amazina naranavuga n'ikindi kintu mushobora kuba mwebwe mwarutse ubu mutakizi ni ibintu bavuga batondekanya mugabo bifise ukuntu bigenda birakwegana mugabo usanga bidahuje bikaryohera ugutwi bikaba ibintu by'inyura amatwi ivyo rero narabivuga ntanazi n'insiguro bisiguye ewe igicuriye oya si gicurike navuga ngo mpa cya gifuni canje nikurira icumbati cankwenene yo mubiko ndawushira umwami ampi yonse aniye ko akagore ka nyarigore niyo mukaso yo gusera inturagare nayo buhiye ukamanika kanogera mwampaye inka ico kintu sinigera amenya ngo no muzi ngo sinamenye ngo babidiye babitondekanya gute gisigura ibiki mugabo ico naragikoresheje imyaka myinshi ndi muri mato ndagicisha amanota yo kubyina hariho ubona imbari barahakinira ibintu bitandukanye imbari barahaterurira nk'inkono nuko ntabeshe ni haziko naho haziko habera ikiyago mu muryango haziko habera ibitito ibikino ibisokozo haziko habera utuntu dutandukanye nivyo ntiyabeshe kuko nutwo dukino ariko aravuga ni twa dukino ntibahakinira umupira w'amaguru kuko haba ari hato ariko barahakinira nk'ibisokozo canke hariho utuntu bagira nk'uku bafatana nk'aha bagira teka amateke abana bubu sinzi ko babigira mugabo barafata umwe ngaha uwundi agafata aha uwundi hejuru teka amateke tugaya tugenda nk'uku utwo twose badukinira hehe mu mbari ntiyataye kure kuko birafise ico bihuriyeko n'inkono itetswe iyo batetse kenshi utwo dukino bakina baba batetse barindiriye ko bisha kugira bace bafungura kuba kugira ntibarambirwe neza cyane ego kandi ryari ryo shure ryaho hambere nakubakiye nyene ari muri kaminuza igihe nashobora kubijyamo urakoze cari rwari uruhande rugira kabiri uyumve kumenga biramugora canke aragira isoni urakoze rwari uruhande rero rugira kabiri nababwiye icambere kwaruko kuntu cerekeye umwanya ikindi naco ni cerekeye kwa kugara na bya bikokora umuntu ari muri kaminuza aho uri hose ikintu ukunda ntikigutera isoni umaze kuba ukunda karanga nukuri ntaco kubuza na kimwe nta kintu na kimwe cyo kubuza kuko nabantu bake bamaze kuba abo tumaze kuganira benshi babigiyemwo abo twabihuriramwo kumva ko yogenda akambara umwambaro w'akaranga hariho bamwe babiheba kubera ico ngo je sinoja kwambura ngo babe barambona ngo nambiye ngo bandabe ngo ukomeze ivyo ndabaza abantu twatanguranye umugwi babitinya mugabo mu bisanzwe ikintu wamaze kugikunda kandi kikaba ari icawe kikuri mu maraso ibintu by'isoni ntibiba bikihari hanyuma ikindi cari ciyongeye ko ahubwo cari kigoye ni kubera ko mu gihe twabikora hari abantu benshi baca bafata umenga baguhaye ngo uje kuba twikurura nk'akarorero ugasanga umenga bakuguze ukamenga ajya amafaranga baguhaye ukamenga niyo mafaranga nyene arakwiye hanyuma cujaho hanyuma ucube ego cyane mu bisanzwe akaranga ho kaba karyoheye n'igihe nibaza ko no mu bihe nabiheba ivyo byarimwo gutwikurura abantu sinda batwikurura jewe kiretse ari umuntu wo mu muryango cyangwa umuntu by'ukuri tuzi neza ko siniko ndabikora kubera amafaranga kuko hari benshi amafaranga yo kumutwikurura oya kubera ko numva oya sukugwira umunsi ndabireka muri 2017 nta n'ahantu nta n'akazi nakora ngo mvuge ngo hari hahantu ndiko ndakura yandi mugabo kumva ko akaranga bagahinduye basigaye bakabonamwo atari bene kubikora ko bibabeshaho ni byiza cyane ko bibabeshaho ni byiza mugabo kumva ko uwo muntu yaguhaye ayo mahera ubumenga urumva yakugize ikindi kintu igikoresho n'ukuntu aguha agaciro aguha nukuri nikaba kabereye mu nyakaranga ku buryo usanga akaranga uravye ni ikintu gikomeye cyane uri kuributsa abantu ukabibutsa ibibaranga akiwabo bagaca babona kumenga
hambavu yo kuguha intica ntikize bakumva boca baguhindura bakabona ko nta kindi kigo kirabikoresha n'amafaranga gusa n'ubukene. Ico rero ni ikintu kibi cyane kandi kibabaje kuko n'abanyakaranga benshi nibaza usanga bavyidogera ko ubwa mbere urumva uburyo si bwinshi cyane buhari wanashaka mugabo urumva uri muri kaminuza uko biri kose yaragufasha kuko aja asahiriza tujya tundi ufise byarafasha mugabo rero igikuru ku bwanje ico nici wanje si umuntu numwe eka nta numwe naserukiye nici wanje kumva ko akaranga ahubwo kari gakwiye kuba mu miryango nambara ukubyina tubyina kubera umunezero tukawusangira ntumenge ujya mu nyakaranga umugenzi Yohana bamuzanye ngo aze kubyina nuko by'ukuri bamuguze ngo aze kubabyinira aca babera ico kintu ahubwo nuko akaranga ko tukwiramwo kakaba twebwe nyene nikabe hari abantu menga barakagenewe kandi byose ari bya twese abarundi. Indirimbo cyane imbyino wewe yamenyekanye cyane waririmbyemwo cyane be no kubyina cyane no kuririmba uzi uvuga ati nabari hano nta muntu atayizi iyo ndirimbo iyo mbyino nagira mbanze ngo hubure gatoya ukuri gushira mu kuyaga sivyo kubyina no kuririmba biratandukanye. Kubyina ni ngombwa uba ufise ukwitabiririza yewe gayina nzoza urumva ntagufise ntaco mbandi biranerekana ko turi bamagiriranire bigaca bihura na ya mahoro turiko turaganira nyene irabwa yatwakiriye ngaha yatubwiye ko nibiyago by'amahoro. Indirimbo nayo indirimbo nukugenda ni ya yindi ibiri ku majwi biri naho utaronka kwitabiririza ego rero ibyo niryo tandukaniro jewe rero sindi umuririmbyi je ndi umubyinnyi ego mirire ego yayumvise iriya yayumvise zanayo mirire dusasagaze imisa duhozagaze biryo tukagera hakurya duhindukire barabe zanayo mirire iyo rero iyo nibaza ko ariyo niyo bagumye bamenya cyane ego. Haro n'iyindi yitwa sanganira abashitsi sinzi nayo ko hano canke mwebwe abanyamakuru murayivuza usanganira abashitsi basa nisenga ntayo murumva ego monuko hariho n'izindi nyene zitandukanye. Hanyuma nkuko mwumvise umutumire yikoze mu gahogo akaza atuvyinira tugira twumvize neza umutumire wariwe nkuko mwabibonye tugira tuganire ku bijanye n'akaranga mbere kubera ko ari urwaruka turi kumwe mwebwe mwagwaruka hamwe bishaka kubaza ati mbega akaranga karashobora kuzana amafaranga ubwo hari amahera twobikura ibi byo kubyina kumenga ni byo kuryohera abantu gusa nuko rero mutumire turaguhaye ikaze. Ego urakoze cyane ndagushimiye. Urakoze. Hanyuma twumvise mwikora mu gahogo kanya karirimbo niko ko nyene muzi nta kanishiramo kandi twumve ko ibyo muzi atari bimwe. Ego urakoze cyane kumbure ngira ngo nta uyaga nabo batarahuza nashaka mbanze turamutse abatumire kuko umutumire mukuru nuwo yaje ndabakengurukira kubona bitavye akamo hanyuma nibaza ko urazi mu kubyina nta ubyina yiyitabiriza oya hariho abitabiye ego cyane uratera nabo bakitabira neza cyane mwumvise kare igihe tutari bwamenye kajya kanzoza mwumvise ko bitari ko biraryoha kuko ntari mvise abanyiyitabiriza utera ukiyitabira urumva nawe bica bikugora nuko nizera ko baja kumfasha ndabona hariya kamwe kabije batanguye kuryoherwa bakuravye bararyoherwa nuko bikaba biryoshe urakoze cyane nuko si nkuko yabivuze kajya akabyino ni kamwe mu tundi nzi nibaza
ikirundi n'imico y'ikirundi dufise imbyino nyinshi cyane ku buryo nyine usanga umuntu abigiyemwo uko biri kose ntiyobazi kamwe nuko turitabira tuti umva ruyange hungenga umva ruyange hungenga 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 mumpa amashi umva ruyange hungenga 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 umva ruyange hungenga mbega yemwe ko ntabumva umva ruyange hungenga mbega yemwe ko ntabumva umva ruyange hungenga bari ku matelefone umva ruyange hungenga uriya agomba kumfotora umva ruyange hungenga 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 umva ruyange hungenga 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 umva ruyange hungenga ndababwire mu Burundi umva ruyange hungenga ndababwire mu Burundi umva ruyange hungenga akaranga karakomeye umva ruyange hungenga akabanga karakomeye umva ruyange hungenga akabanga niko banga umva ruyange hungenga n'akaranga n'akabanga umva ruyange hungenga n'akaranga n'akabanga umva ruyange hungenga umuhinga yo kagumya umva ruyange hungenga umuhinga yo kagumya mperu yange hungenga murakoze cyane mumfashe tumuha amashyi uririmba bitakugoye umenga nta n'ingufu nyinshi ushiramwo ariko akajwi nyene kaguma ari keza ego mbega turiko tuganira nande urakoze cyane nego ntitwamenye niga batumire nibyo nibyo ego nubwo muri bake muraja murishura kuko ntituri ngaha kenshi iyo haje ibi byuma turakunda guca twibagira abahari ukamenga ibi nivyo bikomeye gusumbya abahari ngaha igikomeye ni mwebwe igikomeye nibo buri ngaha mu bwinshi bwacu tuganire twazanye no kuganira nico gikuru uti ndinde mushaka ko ndivuga je muranzi muramfasha kwivuga ngo n'icuma gihiye kinuko muranguka ive mu ruganda ko bakaza b'inkiko kwa rukaniya ntambara watesha bo mutama na mutegishe mu mugongo bizira ngo gazi kaganzo mirombero kwa gahuye nije nyene naraca gatama kari mu mutaro mutongo buburu kuzimu ngo mpereza nije naraca birembara yemara bitaba ry'umugamba naraca muko nasewe uko ndabasangiza umukana badasangiye umuryango ce twakira abashitsi nishika abashitsi mushike twishimirize mwamye mushika turi mushiko mukatuvuna mu ivyirira mu isiza mukadusahiriza mukadugeza mu igeganye bikabiboka nisangwe ikaze ku mukaza w'iwacu bikarebe baramire hangama inzato zitonda umurongo erega yabuki irababonye itangura kuvumira nayo mariza nizayo zikina ku nama byanse vyikina ku ruhimbi beza bacu nitwa Rivaldo niyo nizigiye ivyo byose bagenda kubaza ivyo byose ni bisigora Rivaldo yego cyane mu kirundi mu bisanzwe uwiyizi arivuga mu kwivuga naho yivuga nkuko nariko ndivuga yivuga amazina yego cyane kuko igihambaye s'amatazirano igihambaye ni icumaze ni icuri naho hari mwamwe usanga tugera dutora dukuye ku bavyeyi n'ayandi amazina niyo bita amazina y'ubuhizi ubwo buhizi nabwo nibwo abantu bivuga rwaruka muravyumva umuntu yivuga ubuhizi wivuga ubuhizi bwawe wihaye ubuhizi wihaye icumaze kuko izina ntirikwiye ba Dorcas na ba Dodo na ba Mimi na ba Koko turiya n'utuntu dusanzwe cyane no kwivuga icumaze ukivuga ubuhizi nico gikuru mu Burundi none uvuze ngo umuntu yivuga ubuhizi akivuga icamaze bijya byose wadondaguye n'ivyo umaze urakoze cyane mukaranga ndabimaze kuko iyo ndabivuze byibutsa benshi babimaze hari mwabo nkomokako ajya amazina niko ndavuga hari hakomoka kuri sokuru uwo nawe yari ntore mu zindi yari umwe mu bari bakingiye igihugu yari ntore mu zindi yagwaniye igihugu bajya bose niko ndavuga babiremara mwitaba ry'umugamba mu mugamba niyo nkomoka abo bose rero burimwe bwa buhizi niko ndavuga rero gukingira igihugu gukingira abansi baba baje bariko baratera igihugu ubwo n'ubuhizi
nico rero jewe hanini ndakimaze mu karanga kuko no kuyagumya ndayagumya kumbure wo kwibaza kubera ikindi ko ndavugayo kandi ntigeze ibintu byo kurasa no nta n'igisirikare nigeze njamwo no kurasa nibaza ko atari ntibiri no mu migambi sindaniga ngo ibice by'ibintu bakoresha mu kurasa ni mugabo sino bihakana ndabizi ntabyo nzi mugabo gikuru nuko uno munsi mbajije uti kubera ko uvuga amazina y'umuntu yihaya nararashe nakana sana ikimukwe na sebukwe ibyo byose ndiko ndadondagura ni kubera ko ndabikora kugira ngo umye kakaranga aho ndayavuze bivyara kugaruka kuri kahise tukumva babaye huku hanyuma bakingira igihugu ku ubuhizi bwari ubu uno munsi hari ibindi twokwivuga nariko ndabashikisha ababashitsi aba bose ndiko ndabashikisha nta numwe nariko mvuga mu izina ritari igiwe kuko bose barayasangiye nayo nyene nariko ndabaha murakoze cyane uti nitwa Rivaldo niyo nizigiye uvuka hehe mvuka Gisozi Imwaro ego Gisozi Imwaro na gace twumvise uko nyene uri kuravuga ayo mazina ko kwibaza ko uri umuntu wa kera afise imyaka myinshi afise byinshi yize kuri ba sekuru na ba sekuruza ko buryo wavuze ngo nakaranga kandi wagumije ego ufise imyaka ingahe unatangara cyane unatangara kuko abo ba sokuru bumva ariko aravuga sinigeze mbona sokuru numwe jewe yego papa niwe nakuze mbona mugabo ba sokuru abandi bose baza bariko ravuga ngo sokuru wawe canke nkabona bo bishima baryoherwa kwera bakuriye kwa inakuru na basekuru jewe ako kaneza ntako nigeze ngira nca nkurana ico ngira ngo ico gikomere niyo nyota nkura nguma mbona umenga abandi bo bakuriye kwa inakuru hari n'ibyo bavuga ngo barafyina mugabo jewe sinabona gufyina nabona ko nyokuru ashobora kuba yamenye byinshi bisumba ibya papa akaba yombwira akakera rero je mu buto bwanje bwose naguma nkunda kumviriza imigani n'ibitito umuntu ari karanganirira nukuri uwo muntu twarahuza cyane nkaryoherwa no kumenya none ni ya nkuru ngo inkoko nirigi hatanguye iki ivyo bintu je naguma ndavyibaza ko kera arikunda nkaba numva nikihe ni gute nomenya imbere y'ukwezi none kugiye hajya kubakuroye he ugasanga ndiko nibaza ibibazo byinshi nk'ibyo kugiye inyuma y'umusoro ati kugiye kundi musoro navuga kugiye hehe iyo urumva ivyo bibazo nivyo naba ndiko ndibaza nkaba nzi rero nti kumbure iyo ngira sokuru haba ku ruhande rwa mama cyangwa rwa papa kumbure byari nari gutombora urumva rero uwo sokuru ntawe nabonye no muri ayo mazina harimwo rimwe giwe mugabe iryo nirijya nyene ry'intore nariko ndavuga ayo mazina rero nayabwiwe na papa arambwira ati ryaravugwa data yararivuga nca ndarifatira aho nyene rero ubu ndarifise nk'icibutso ca sokuru ntigeze mbona icimyaka bakubaje iti Rivaldo wande nakawande wogeza kuri bangaha yo usanga ngiza kuri sokuru nyene kuko ahandi canzi ncavuga nti naho ngeze yego cyane ntimugire ikibazo turangana bamwe hano kumbure nabo no banaraboneye izuba ndabasumbya gato gusa nagize ibakwe ryo kuvukira ahantu bakunda karanga bakunda imico hariho utubyino twakoze twumva ku radio y'igihugu namenye vuba ko badufatira hajya mu bice byaho mvuka kuri zone Makamba muri commune ya Rusaka abahora bayumva rero nace numva igituma kumbure nahora numva benshi babibyina naguma numva nyene utwo tuvyino tw'ikirundi izo ntambo ivyo byose urumva byaca bigumamwo imico nakaranga n'urukundo rw'ivy'iwacu urukundo rw'ikirundi ivyo byose bica biza byuhira nuko ndiko ndabarambiraga abagenzi
urakoze cyane ariko ntinya ngo niko ndarondogora ungana n'aba bamwe bamwe ufite imyaka ingaherwa ayo makenga n'ubu turayafise yego cyane kubuza ibyuzi yego birafite icyo bisigura twiyumvira yuko utari uwavuba urakoze cyane kuba uwavuba byose ndi uwavuba kuko nabonye imyaka myinshi nanje jewe ndi mu myaka 35 ego nduwavuba ujya afise ingahe wewe ufise ingahe umvise ni igice n'uwavuba ufata ugereranije n'aba bari yego cyane yego uko biri kose namucira umugani urakoze nuko rero Rivaldo ugakuvuga imwaro akaranga turaza kukagarukamo wewe warize nimba warize amashuri wagira yiga gute wagarukirije he cyane n'ubarabandanya urakoze cyane mu mashure yego aya mashure nyene twiga twinjiramo nyene muri bya bihome bine narize kugeza muri kaminuza nahereje muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'icongereza indimi n'amayagwa by'icongereza ego ubundi nabwo mu yisumbuye nari nakurikiranye indome za none bita lettre moderne igitega lycée Notre Dame de la Sagesse nuko hanyuma ishure naryo ry'ubuzima riracabandanya ego ishure ry'ubuzima ibyo twigira ngaha ibyo twigishwa na mugenzi ujya yari karakiriza ambwira imyaka afise iryo riracabandanya ko umuntu asaza yiga ego hanyuma ariko kandi ku ruhande hariho n'ibindi bikorwa mu byo sanzwe nkora nibaza ko n'ubu nkibandanya niga ndavuga nk'ibikorwa bya théâtre ibikorwa bya théâtre simvuga ngo narabihejeje ndacabyiga n'ubu ngumizako ego nuko uvuka imwaro hanyuma ukaja mu ishure yisumbuye Igitega hanyuma ukaja muri kaminuza y'u Burundi umwanya wo kuza kwiga ivyo urimo no munsi uri kuragutuvugiye by'ibicuba by'akaranga k'imico wagiye uravyiga gute mu ishure byarimwo canke nivyo wirondereye wowe nyene mbega watangwe kugira iryo shaka cyane ryo kubibamwo ryari urakoze cyane nibaza icyo ukunda mu bisanzwe icyo ukunda ntumenya ngo caje ubu ahubwo umenya imbarutso yaje kugiserura ibikorwa by'imico n'akaranga jewe nibaza ko nabitanguye neza na neza ndi mu mwaka w'11 niho hazi ikintu c'imbarutso kinyereka ko nkwiye kwiga ibyo byo gukina amateatre ibyo twita ibikino mparamico ibyo rero natanguye kubikora ntanguye neza mu mwaka w'11 aho niho naca ndanatangura nibi byo kwivuga ibicuba kuvuga nako kwivuga amazina ibicuba n'ibindi nyene byose biraba iby'imico n'akaranga mugabo kubyina neza na neza nabitanguye ngiye mu mwaka wa 2 muri kaminuza y'u Burundi niho natanguye nahone kubiserura ariko ubundi kubyina numva ari ibintu bindimwo nkaryoherwa ndiko ndabyumva ego nsubiye inyuma gatoya ndi no muri mato ngana nka kariya kana kariko karasohoka ico gihe hari amanota ibintu byo gusaba guca amanota mu ishure ngo yo kubyina cyangwa yo gukora ibindi ego sinzi ko ari kiyigwa nuko ari bavuga ati abana nimo je kuririmba ego kuririmba rero mu guca amanota ibintu byo kubyina ntavyo nigeze ngira jewe navuga amazina naranavuga n'ikindi kintu mushobora kuba mwebwe mwarutse ubu mutakizi ni ibintu bavuga batondekanya mugabo bifise ukuntu bigenda birakwegana mugabo usanga bidahuje bikaryohera ugutwi bikaba ibintu by'inyura amatwi ivyo rero narabivuga ntanazi n'insiguro bisiguye ewe igicuriye oya si gicurike navuga ngo mpa cya gifuni canje nikurira icumbati cankwenene yo mubiko ndawushira umwami ampi yonse aniye ko akagore kanyereka nyarigore niyo mukaso yo gusera inturagare nayo buhiye ukamanika
kanogera mwampaye inka ico kintu sinigera amenya ngo uno munsi ngo gisiguriye sinamenye ngo babigiye babitondekanya gute gisigura ibiki mugabo ico naragikoresheje imyaka myinshi ndi muri mato mato ndagicisha amanota yo kubyina none n'ubu nturamenya ico hari amajambo amwe usanga ndiko ndatohoza ndonka n'ayandi usanga yaramaze gusaza utamenya neza ego kubera ko ikirundi gifise ikindi kibazo bantu muri ko mwarukubu mumenye ahantu muri ko muravukira hariho umutamana turiko turatakaza uwo mutamana nawo mu minsi tuzosanga dusigaye twipfutse agapande kamwe mugabo ikindi cagiye ako gatamana nako ni kirundi ikirundi nk'abarundi nta hantu namwe uzogenda ngo bagushimagize ngo urazi izindi ndimi aha turi muri iyi mbari y'abanyamerika barayidutije mugabo nibaza ko iyi ntibikwiye ko duca tuyivugiramo icongereza gusa oyaye ahubwo irahari ku buryo n'ikirundi naco idufasha tukagiteza imbere ako rero n'akantu nshishijemo ukire muvuze imbari hari abana benshi batumva neza imbari mbe n'igiki kuko mu imbari y'abanyamerika wamenye icyo ari cyo mu mbari iwanyu ntaho muzi mu mbari ntaho urahazi aha musigurire sha uri mashiki wacu mu mbari ni hehe ni mu nzu vuga cyane arakoze cyane mugabo ari kugira ngo byose abakuru nk'uguhura mu mbari ntawe ndi aho numva ugaragaza muri aba bana mukobwa ye tubwire vuga cyane inyuma y'aho yego ntari kure arakoze cyane yego hariho ubona imbari barahakinira ibintu bitandukanye imbari barahaterurira nk'inkono nuko ntabeshe ni haziko naho haziko habera ikiyago mu muryango haziko habera ibitito ibikino ibisokozo haziko habera utuntu dutandukanye n'ibyo ntiyabeshe kuko n'utwo dukino ariko aravuga ni twa dukino ntibahakinira umupira w'amaguru kuko haba ari hato ariko barahakinira nk'ibisokozo canke hariho utuntu bagira nk'uku bafatana nk'aha bagira teka amateke abana bubu sinzi ko babigira mugabo barafata umwe ngaha uwundi agafata aha uwundi hejuru teka amateke tugaya tugenda nk'uku utwo twose badukinira hehe mu mbari ntiyataye kure kuko birafise icyo bihuriye ko n'inkono itetswe iyo batetse kenshi utwo dukino bakina baba batetse barindiriye ko bisha kugira bace bafungura kuba kugira ntibarambirwe neza abana. cyane ego kandi ryari ryo shure ryaho hambere kubera ko nta bitabo nk'ibi ntibashobora kuza muri iyi mbari nyene iyi mbari y'abanyamerika ngo usome ibitabo nk'uko ibitabo byari ibyo wumviriza nyokuru ukumviriza n'abandi biriko biraramba batanguye gutaha oya baragaruka agiye kwitaba yego urakoze rero nariko ndakubaza uko nyene akaranga kakujemo kagiye karaza uvuga ati ngeze mu w'icumi na rimwe ibijyanye n'ibikino twakina ibyo byankamuye wakinye iki icyo gihe mbega babaye mu kwigisha cyangwa byakujemo uko nyene ibyo kinye wabanza kubyigishwa cyangwa byari muri wewe urakoze cyane turi mu ivyo bikino mparamico nyene ndiko ndavuga ibikino mparamico mu bisanzwe byo mu mashuri yisumbuye abamaze kuhashika mu mashuri yisumbuye murazi ko bimeze nibaza ko muzi ko twaricara muhuye n'umwigisha abafasha kenshi twabikina kugira twimenyereze ururimi nago cari gifaransa cyane cyane n'icongereza gake gake mugabo wasanga baduha igikino kanaka genda mutegure inyuma y'umwaka muzoja ngaho mukinira abandi tuze kubarorera hariho kandi niyo muri ko murasozera cyane cyane barekera abantu ariko baraheza nko mu 13 bakabareka bironderera udufaranga to kuja kugira ikirori cyo gusezerana rero baratureka tugaca dutegura ivyo bikino bakaza kwirorera tukarihisha amahera ijana amajana abiri ugaca usanga tuyegeranije aradufasha adufashije rero naha hanini ntiwovuga ngo twarabyiga ngo ubimenye
ngo hari uzi imbere yawe akwigisha ati bakina uku bandika uku bagira uku oya ahubwo wewe waca wararaba ibindi warasoma ivyo by'abandi hanyuma ukabijamwo ukabikina ukabyisangamo uko nyene nagiye kuronka abanyigisha namaze gushika muri kaminuza ngeze ahantu ivyo nyene tuvyigishwa n'abahinga babyo nkaronka abakinyi basanzwe bakina mu buryo nyene bwa kinyamwuga bakaza bakatwigisha gukina bakina uku guhema bahema nk'uku no guhema ego cyane urumva mu guhema umuntu ahema mu buhinga ego cyane ahema mu buhinga kubera ko ahema mu kirundi nahone ni mu kirundi nahone ni mu kirundi mugabo mu buhinga bw'ikirundi ego cyane rero ivyo navyo ukavyiga ukiga ingene uhagarara ingene wifata ingene uta sa ego ivyo byose twaravyize tumaze kuronka abo bahinga no kwandika rero mu nyuma nagiye mu byo kwandika ndandika nahone ndaronka abanyigisha kwandika ndabibandanya mu nyuma ndageraho mpura n'abandi kuko ahanini usanga uvyigira mu kubikora ego dusimbize wavuze yuko kandi wasuye kubisubiramo neza na neza ugeze muri kaminuza mu mwaka wa kabiri hoho ngira ngo mwavyize mu ishure rero kubera wari mu mayagwa y'ururimi rw'icongereza aho barabibigishije hamuvuga ati ubu rero ndabigiyemo neza na neza aho ndiko ndavyiga urakoze cyane muri kaminuza nk'uko nyene n'ayandi mashure menshi usanga biri wasanga ivyo twiga n'ivyo twaravyiga twari mu ndimi n'amayagwa mugabo iyo turiko turavyiga hanini wasanga tuvyiga nk'abatohoji kabutohoji mugabo atari ukuvyiga ngo wobikora kugira ubikore ubikine by'ukuri wibone ko uri umunyamwuga muri byo oya ahubwo wawe uri umutohoji abitohoza ko akamenya ati ibi bintu bimeze uku ibi bintu mbega mu Burundi ibikino mparamico bimeze gute biriko bikora ku bibazo bikuru bikuri bihe ico ni cyane ni wasanga turiko turavyigako kandi na cyane cyane ko twiga ibivugwa mu Congereza twiga iby'abanyamerika twiga iby'abantu bose bakoresha icongereza nka Afrika y'uburengerazuba iburaya aho bavuga icongereza mu Bwongereza ni ibya hanini wasanga turiko turigako mugabo mu kubikoranaho narabikora ku ruhande nkabikorana n'abandi dusanzwe tubikunda kumwe bava biga mu bindi bisata urabiga mu buhinga urabiga mu bindi mu mayagwa n'indi by'abafaransa ivyo byose ugasanga turahahuriye kubera ko tubikunda mu nyuma hacaziramwo rero no gukorana n'abandi basanzwe biva mu Burundi dutangura kubonana n'abandi bari ku rwego rw'aka akarere turimo Rwanda na Kongo mu nyuma tugera no ku rundi rugero abandi banyafrika naho n'ahandi rero mu makungu nuko mugaba hanini kuba sukuvuga ko muri kaminuza ego cyane yemo mu mvo zihe ni iki cyabukabuye cyangwa ko mva ego mu ishure mwaravyiga mugabo ntimwari ko muvyiga kugira muzo mubibemwe mu bikine aho kwari gutohoza murabe akamaro bimariye abantu mbega nyimba bigikorwa n'ivyo nivyo biga mugabo kubibamwe wewe uvuze ati nabisubiyemo neza mu wa kabiri ho byaje gute hari imigwi ibikora nicyo dushaka gutaha urakoze cyane muri kaminuza hariho umugwi bikora ego nashitse ngishika nyene nawusanzeho mugabo hanze ya kaminuza naho nyene hari iyindi migwi bikora umugwi muri kaminuza warabikora mugabo wabikora naho ne babikora ku rugero nabona tuguma muri bya bindi by'abafaransa bya bindi by'abari ku rugero umenga ruri kure yacu mugabo hariho iyindi migwi nayo naciye njamo hanze ya kaminuza wasanga yoyo ibikora ku by'ukuri iriko irakora ibintu by'iwacu nyene ndavye mbona nti umuntu ndiko ndabibwira biriko birafise ico bimuhindurako ntituriko turabikora dukina turyohera abantu gusa mugabo hariho n'ikintu kizima bariko barabikuramwo rero ahanini wasanga nararyoherwa cyane no kuba ndiko ndabikina vy'ukuri ndiko ndakorera ku bibazo nyamukuru turimo ku bintu vy'ukuri ndiko ndabwira abarundi bumva ko nyene bibaraba gusumba kumva ko ndiko ndakina bimwe vya Molière bigorana ko tuca tubihuza nuno musi
ndiko ndakina ibya Shakespeare uno munsi bigora ko duca tubihuza n'ibyo abarundi bariko barabamwe muri uwo mwanya urumva wasanga twagumye tuvuga ngo ivyo bintu ndabikora gira ngo hari igihe umuntu atumva neza wacu ukora ibiki uvuze ngo akaranga wacu ukora wakina ya mateatre nyene wakina iki kugira ugeti muri kaminuza nagira ibi kandi no hanze barabikora byari biki mu by'ukuri urakoze cyane no gukina ibikino mparamico narabikina nkavyandika nivyo vya teatre ego nivyo waje urakora ego hanyuma ku ruhande ariko naranabyina kuko kuva muri 2013 naratanguye hariho umugwi narimwo ahubwo twatanga muri 2011 uwo mugwi warabyina wakora ibintu byose birabe imico n'akaranga mugabo harimo n'agace ko kubyina uwo rero narawugiyemo 2013 naho duca dushinga uwundi mugwi witwa Intahemuka mushobora kuba muhora muwumva ngira ngo ku radio Intahemuka ego mugwi witwa Intahemuka ego mugwi ndakaranga witwa Intahemuka uwo twawugize turi muri kaminuza mugabo ivyo byari ku gice cyo kubyina mugabo gukina ibikino mparamico navyo byari ku ruhande hariho no kwandika ibitabo n'inkuru zindi ivyo navyo byari ku ruhande narabikorana ivyo bintu bikuru kwandika no bifadikanya n'urukundo nakunze Kirundi ari navyo none munsi turiko turagerageza gushika nino saha naguru uriko uravuga ivy'akaranga ukavuga ko muri kaminuza ubikora biragoye gutahura burya umuntu yiga muri kaminuza arashobora kuja imbere y'abantu akavyina akagira ivyese n'ingene cyane cyane kwiga muri kaminuza y'u Burundi bavuga ko muri abantu b'ibikokora mugenda mutikorako ivyo urashobora kumva ko ubinezerewe uri kurabikora ego ico ni kibazo jewe numva ufise cyane urakoze cyane urakoze kuri ico kibazo nibaza ko kiba gifiswe na benshi kimwe gusa ninde yagiye muri kaminuza mu bari ngaha uwigayo canke yagiye yego yaba uriyo wahonyeyo ndababona bagenzi neza cyane nagira ico kibazo ndakikwishure mu buryo bubiri hari uburyo bwa mbere ngira mpereko ni icumwanya ahubwo ukwibaza uti mbega ko aba ariko arakorwa ibindi bikorwa muri ivyo uri kuravuga byo kuvyina canke kwandika gukina ivyo bikino mparamico ivyo byose biri ku ruhande bari kurakora ni gute wabihuza n'ibindi bintu uri kurakora ntiwiga ico ni cyambere uri muri kaminuza nukuri haba hari ibikorwa byinshi haba hari ivyigwa byinshi haba hariho n'ibindi bibazo utanguye kwibaza mbega mu buzima nyuma ya kaminuza bizogenda gute nukuri uca usanga womenga umwanya ntawe uhari nubwo umenga ubuhari kuko nta muntu aba akikubuza nta gongoyi tuba dufise abize kera muribuka inkuru ya gongoyi qui était un homme gros et grand imisi yose yaba yambaye bya birato bimeze kwa kundi ntawe uba hari ujya mu ntabacunga ngo ntimusohoke ntimugire iki oya niwe wimenya rero muri uwo mwanya wawe muri uwo mwanya twaba dufise na cyane cyane ko mu ndimi n'amayagwa baba bavuga ngo twe twiga ibintu byoroshe ariko ntibyaba byoroshe yego cyane ntibyaba byoroshe ahubwo ko aba ari ukwiyorohereza tugasanga turiko turanigoreshereza twebwe nyene batubwira ngo oya ngo mwe ngo karekare ngo bajya no kwirira umuyondi gusa kubera ko byashika ugasanga haraho twe turiko turiga twigira ku radio bavuza bijya bintu by'icongereza kiva hariya kure baje bavuga ngo umve shangwa ngumviriza ngo biyumviriza radio ngo bariko bariga rero ivyo wacu usanga harabaca bifata ukutariko ngo ntibiga cyane ngo ntibaruha ahubwo byari byinshi bikarenga ukabura aho uhera naho uhereza ugaca usanga uciye wiyorohereza ngo nta bihari byo kwiga bihari babandi nabo umenga birahari kuko by'ukuri urumva utabyize ntubyize kuko birahari birazwi bihera bikagera ha nimara uwiyumviriye bajya babahinga barabyumviriye biva habigera ubwo twe kwera bicaguye cyane ugaca usanga ucubireka ukumva ngo twe nta ngorane n'imwe n'ubu barabivuga ndazi abiga mu mashuri yisumbuye barabizi abiga indimi ndazi ko bavuga ngo reka ngo bajya shango ngo bigira mu muziki ni mu muyondi oya biriho kandi byinshi cyane rero ubwo n'uruhande rumwe jewe rero kugira ndabishobore
naragerageza kwipanga mu mwanya wanje naba mfise, nkaba mfise umwanya nahebeye kwandika kuko navyo bisaba umwanya munini cyane, nkaba mfise umwanya nahebeye gusoma kuko ntawo kwandika adasoma, nkaba mfise umwanya nahebeye kwiga kuvyina no kwandika imbyino nshasha, nkaba mfise n'umwanya rero nabikiye ivyo gukina bya bikino mparamico navyone ahantu nabonye hagoye kubesha naho nyene mwanya wawe wari munini nashoboye kubesha ugabura mu ivyo byose. ego naragerageza nyene nkabironka narawurondera mu bisanzwe ushaka keza aragahebera kandi icyo ukunda ugikunda nyene ego nico gituma nukuraba umaze gutombora honyene ukamenya uti iki kintu ndagikunda ukaca ugikurikira ukaronka n'umwanya n'izo nzira n'akaryo ko kubikurikirana nukuri ubutomboye nuko muyenye nakubajije nyene ari muri kaminuza ikintu nashobora kubijyamo ata urakoze cari rwara uruhande rugira kabiri uyumve kumenga biramugora canke aragira isoni urakoze rwara uruhande rero rugira kabiri nababwiye icambere kwaruko kuntu cerekeye umwanya ikindi naco ni cerekeye kwa kugara na bya bikokora umuntu ari muri kaminuza aho uri hose ikintu ukunda ntikigutera isoni umaze kubukunda karanga nukuri ntaco kubuza na kimwe nta kintu na kimwe cyo kubuza kuko nabantu bake bamaze kuba abo tumaze kuganira benshi babigiyemwo abo twabihuriramwo kumva ko yogenda akambara umwambaro w'akaranga hariho bamwe babiheba kubera ico buje sinoja kwambura ngo babe barambona ngo nambuye ngo bandabe ngo ukomeze ivyo ndabizi ndabaza abantu twatanguranye umugwi babitinya mugabo mu bisanzwe ikintu wamaze kugikunda kandi kikaba ari icawe kikuri mu maraso ibintu by'isoni ntibiba bikihari hanyuma ikindi cari ciyongeye ko ahubwo cari kigoye ni kubera ko mu gihe twabikora hari abantu benshi baca bafata umenga baguhaye ngo uje kuba twikurura nk'akarorero ugasanga umenga bakuguze ukamenga ajya amafaranga baguhaye ukamenga niyo mafaranga nyene arakwiye hanyuma cujaho hanyuma ucube ego cyane mu bisanzwe akaranga ho kaba karyoheye n'igihe nibaza ko no mu bihe nabiheba ivyo byarimwo gutwikurura abantu sinda batwikurura jewe kiretse ari umuntu wo mu muryango cyangwa umuntu by'ukuri tuzi neza ko siniko ndabikora kubera amafaranga kuko hari benshi hari benshi amafaranga yo kumutwikurura oya kubera ko numva oya sukugwira umunsi ndabireka muri 2017 nta n'ahantu nta n'akazi nakora ngo mvuge ngo hari ahantu ndiko ndakura yandi mugabo kumva ko akaranga bagahinduye basigaye bakabonamwo atari bene kubikora ko bibabeshaho ni byiza cyane ko bibabeshaho ni byiza mugabo kumva ko uwo muntu yaguhaye ayo mahera ubumenga urumva yakugize ikindi kintu igikoresho n'ukuntu aguha agaciro aguha nukuri nikaba kabereye mu nyakaranga ku buryo uca usanga akaranga uravye ni ikintu gikomeye cyane uri kuributsa abantu ukabibutsa ibibaranga akiwabo bagaca babona kumenga hambavu yo kuguha intica ntikize bakumva boca baguhindura bakabona ko nta kindi kigo kirabikoresha n'amafaranga gusa n'ubukene ico rero ni ikintu kibi cyane kandi kibabaje kuko n'abanyakaranga benshi nibaza usanga bavyidogera ko ubwa mbere urumva uburyo si bwinshi cyane buhari wanashaka mugabo urumva uri muri kaminuza uko biri kose yaragufasha kuko aja sahiriza tujya tundi ufise byarafasha mugabo rero igikuru kubwanje ico ni ciwanje si umuntu numwe eka nta numwe naserukiye ni ciwanje kumva ko akaranga ahubwo kari gakwiye kuba mu miryango namba ari ukubyina tubyina kubera umunezero tukawusangira ntumenge ujya mu nyakaranga umugenzi Yohana bamuzanye ngo aze kubyina nuko by'ukuri bamuguze ngo aze kubabyinira aca babera ico kintu ahubwo nuko akaranga ko tukwiramwo kakaba twebwe nyene ntikabe hari abantu menga barakagenewe kandi byose ari bya twese abarundi
byoryoha wumva umunyamahanga ari bavuga ati hariya niho honyene turonka umubyinnyi mugabo hamwe byokunda ko umuryango wose uba wifitiye umubyinnyi wawo niba azonabyina bivuye ku mutima niba azonabyina atakintu na kimwe uvuga ngo by'ukuri ndiko mbona ifaranga ryonyene niryo rirakenewe kandi rirafise akamaro kandi urumva nta muntu yoza kukumarira urubanza hanyuma aca agenda uko nuko jewe rero hanini akaranga ndagakora ngerageza kugakora ku buryo kadapfa muri runo rugero turimo ndi muri kaminuza rero sinigeze ngira isoni na zimwe ngo nuko ndiko ndatwikurura umuntu cyangwa ndiko ndabyina cyangwa ndiko ndatamba nta ngorane n'imwe numva uko nakora ibyo utahure urumva yuko hariho abandi byananiye bakavuga ati jewe ndi umupware jewe vraiment kuza gukura impuzu ngo nongera niyenzenzure mu bantu ego ni umuco ati birananiye ego cyane cyumvikana reko bitari bibarimo atari ikintu cyari muri bo nyene ari bya bindi nkuko bivuze ati agiye kurondera yumvise ko ari uburyo bwo mubesha kugira ngo kumbure birashoboka nk'ibyo cyangwa ugasanga hariho abantu bigora bikamunanira nyene kuko no kuja imbere y'abantu si bose byorohera kandi atari kuvuga ko atabishaka mugabo urumva hariho n'ivyo abo byananiye nyene bakabibona nyene babibona bati none munsi avuga ati amahoro byansize ego nibyo hari ikintu tutakubajije ciko turavuga karanga tubonye inyene uje wambaye na karanga nta n'ikindi twakwiba turabaza wambaye mu karanga nyene tuja tukwitanga ikintu urumenya karanga wambaye tubyiti ikindabo nyene ndabivuga inyambaro yawe tuja tuyita ko ari inyambaro urakoze cyane urakoze yabashinga ntahe y'abagabo urakoze nari kuryoherwa baturi kumwe babagenzi baserukiye nari kuryoherwa ahubwo aribo batanguye bakagira icyo babivuzeko oya ahubwo bakabivuga bakavuga iyo nyambaro ego bagenzi Yohana n'abagenzi iyi nyambaro avuze niki namwe ico kibazo namwe mufise ikibazo nk'iki naho mwamutumye nawe nico ntimwakimutumye ico mwakimutumye kugira ducunguze umwanya umwete yabitoye cyane nguriya Yohana yavuze ko ari imbega umwambaro ni imbega kandi zambagwa yaba umwami yarambara imbega hari izo nyambara bami nyene inyambara bami zarimo we hari aho yaca yongeramwe n'undi mwambaro kumbure urushato hanyuma iyi ntikwiye hari igihe aba hariko n'ubugwegwe ngaha bumanuka ntikwiye mu bisanzwe mwanteye ntiteguye tuvuze imbega ni kuva ku mutwe gushika ku maguru canke ni izi nyene izi gusa imbega no kuvuga ni izihe n'izihe igizwe n'iki n'iki imbega imbega zigizwe n'imitamana ibiri ni imitamana ubona umwe uba munsi y'uwundi hanyuma ibindi bigize uwo mwambaro wose harimo ibitako ibitako iki ni igitako cyo mu mutwe hari ibitako byo ku maboko ibimona hano no mu izosi harabaho igitako kiretse ko ngaha jewe mfise igishusho ni igishusho c'igihete ego iki ni igishusho c'igihete mugabo hari kuba mu izosi hariyo nk'iki kintu hari ikindi kiba gifise ubugwegwe bumanuka naco nyene kiba birimo igitako rero bivuye ku gutaka irivuga gutaka mu bisanzwe no gushariza aha rero natatse ku maboko ndataka ngaha ego nuko rero mu mwambaro w'ikirundi abazi igifaransa bazanga ari kuyishariza ku telefone oya ahubwo kwidekora kwishariza bace bumva ko ari ugushyira ku telefone ego urumva rero we wambaye imbega hanyuma tugere ku kibazo nyenzi gatoya akantu noshiramwo aho mumaze kubona bazambaye ni igiki mubona mbuze kugira bibe bikwiye neza cyenda kibona iki icumu neza cyane
ego urakoze cyane urakoze cyane urakoze gose nuko barakoze bino ku bisanzwe ko nyene uko mu bitegerezwa wambaye iyi nyambaro igirwa n'icumu iryo cumu atari ryo gucumita ni rimwe bita igaba iryo rero canke inkoni atari ngombwa ngo iba ari iriya cumu nyene n'inkoni nayo nyene birajana rero kwa kuri navuga ko natewe ntiteguye niba sinzi ukuntu wa mutima mweranda mugani wa babandi yamvugiyemo nkaba ndabifise nayo ubundi nari kuba mfise icumu ryananiye ko ndarigendana kuva i Bujumbura murazi bw'abo modokari tugendamwo hajya ahantu niho kwira y'icumu ego na cyane cyane ko usanga tuza twicaranye ko nuko hanyuma gukura ibirato navyo gukura ibirato arakoze cyane kukivuga naco nyene nigize Yesu canke Yezu ari mu bugaragwa akaranga karafise ukuntu karagenda gatera intambwe hanyuma umuntu akaraba ivyankenerwa nibihe byo korosha nibihe rero kwambara umwambaro tukabambarana na bino iyo nari kwambara nka Yohana canke nko y'umugenzi turiko turaganira canke nka bamwe muri mwebwe nukuri mwari guca mwebwe nyene mwari guca munyigirukanira mwabibona mugaba ka birapfuma biragendeka ego navyo bizanwa niki bizanwa nuko aho uri kurakorera hari gushobora gusanga hari hatameze neza hatameze nkaha muri iyi mbari y'abanyamerika na cyane cyane nabifatiye kumbure mu kwidondora ngira ngo hari ico nibagiye kuvuga ndi nyene kwiyumvira icyumviro cyitwa rinjora hari urumva rinjora na rimwe ivugwa ramaze kwiyumva ego cyane iyi saha nyene turi ko turavugana hanyene rinjora irikira bibujumbura rero mu myambaro dusaba abantu kuza bambaye abenshi baza bambaye nk'uku nyene ababikunze abaje nyene atari kuvuga ngo barafise ibintu bavuga imbere y'abandi oya kubikunda twabasavye ko bagerageza bakaza bambaye nk'uko kuko hariho benshi bari ko baribagira ivyo ari byo ntibazi imbega zimeze gute rero twarabasavye ko baca baba bambaye utuntu nk'utu kubera tuba turiko duca mu mabuye nk'ubuhoho nuko ngaha nase gutera akavuyo ngaha mu isoko nayo ubundi ego cyane ndi Bujumbura mvaho nkorera ngiye muri rinjora ngenda nambaye nk'uku nyene hari n'ababa bari bandaba bati namahoro ego namahoro ati urakomeye ego me namahoro nawe uragira nk'uko bikunze nuko rero byiza kubera ko ari nyambaro y'iwacu kandi n'ukuri iyi nta soni iteye kiretse ko ushobora gusanga uyambaye yo gutera nyene ugasanga ufise intuguta nayo ubundi n'umwambaro ukwiye hariho nakandi wongerako hano ku bitugu akandi kaja bitugu mugani w'abandi nako nyene biriho uwo mwambaro ukabukwiye rero kubera iki turabarundi uno munsi atawushobora kumva yonezerwa no kuja kumara urubanza zambaye nk'uku inyambaro nk'iy'abarundi nyene tubona ko ababerewe kandi by'ukuri itamugoye muga tukizigitira kuri ya makoti usanga asumbye uburemere izi nambaye ziremereye ego cyane usanga zisumbye uburemere izi nambaye nuko rero muri rinjora benshi twarabasabye ababishobora azigure ntizizimbye zino kandi no kuziteranya kuzigira uko biroroshe cyane n'akanya gatoya baje rero usanga baberewe abakenyezi barambara ivutano bakambara neza bashirako n'ibitambara nabigeme sabakenyezi gusa nabigeme barabigira rero kipo n'agapantaro ku mukenyezi jamwiye nukuri uwo uwumva arongowe no kuvyambara aravyambara nta kibazo na kimwe mugabo aho biryoheye umaze kubimenyera twabimenyereye usanga turi kumwe kandi bisa neza iyo dufashe ifoto izisa neza gose kuko tuba twambaye neza kandi atari kuvuga ngo ni bimwe duhora tubona mu minsi mikuru yo gukwa canke ego hari kuntu umenga byahebewe kubagira ubugeni ukamenga mu buzima busanzwe mu bundi buzima busanzwe ivyo ntibibamo nuko rero ibi nari gukura ibirato byose mugabo uwo mugenzo turiko turabugendera biraboneka yego cyane biranagikije hanyuma
ikibazo gikomeye wowe ivyo bintu warabibayemo watubari yuko wahejeje amashuri ya kaminuza wacyuje gukora iki mbega tuje mu vy'akaranga nyene ivyo umaze gukora umaze kubamwo bimaze kugushikana hehe tubwire ibintu ende tuwa byankuye aha byankuye mu Kamenge binjana mwirohero binkura mwirohero binjana Kiriri byankuye Ikiriri binjana mu ndege tubwire ubitondeshe twumve akamaro kavyo bisanzwe nico kintu twifuza kumenya urakoze cyane ego akaranga ubwa mbere na mbere akaranga karankuye ubwa mbere na mbere muri ya nyota yo kumva hari ikintu nifuza kubona nterereye kurunganwe ruzonkurikira cyangwa urunganwe turi kumwe ico naragishoboye kuko ndiko ndatembera mu gisagara nkumva imbyino zanje ziriko ziravuga ndaryoherwa cyane ndahimbagwa ico nkaba numva ndubatse imbyino zawe zimaze ku hari mwijwi ryanje canke hari sinzi uratubwira urakoze izirimwo ijwi ryanje ni zitatu ariko izo naterereye mu kwandika ziriko zirababangira mu macumi n'izindi izo wanditse ngatereramo kwandika hanyuma izo nanditse nazo zibitse ngaho zozo ziraho nyene ni nyinshi nazo nzi na jewe indirimbo cyane imbyino wewe yamenyekanye cyane waririmbyemwo cyane be no kuvyina cyane no kuririmba uzi uvuga ati nabari hano nta muntu n'umwe atayizi iyo ndirimbo iyo mbyino nagira mbanze ngo hubure gatoya ukuri gushira mu kuyaga sivyo kubyina no kuririmba biratandukanye kubyina ni ngombwa uba ufise ukwitabiririza yewe gayina nzoza urumva ntagufise ntaco mba ndi biranerekana ko turi bamagiriranire bigaca bihura na ya mahoro turiko turaganira nyene irabwa yatwakiriye ngaha yatubwiye ko nibiyago by'amahoro indirimbo nayo indirimbo nukugenda ni ya yindi ibiri ku majwi biri naho utaronka ukwitabiririza ego rero iryo niryo tandukaniro jewe rero sindi umuririmbyi je ndi umuvyinnyi ego mirire 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 ego yayumvise iriya yayumvise zanayo mirire dusasagaza imisa duhozagaze biryo tukagera hakurya duhindukire barabe zanayo mirire iyo rero iyo nibaza ko ariyo niyo bagumye bamenya cyane ego haro n'iyindi yitwa sanganira abashitsi sinzi nayo ko hano canke mwebwe abanyamakuru murayivuza usanganira abashitsi basa nisenga ntayo murumva ego monuko hariho n'izindi nyene zitandukanye wari kurambaza rero uti bimaze kugushika na hehe hambavu yo gushobora kumva ko hari ikintu nterereye hariho no byarampajije no kurenga imbibe z'igihugu nibaza ko umunsi wa mbere nsohoka igihugu cy'u Burundi nari ngiye kubw'akaranga byagenze gute nari ngiye mu isabukuru byo mu Rwanda isabukuru y'ibikino mparamico nyene bya théâtre ndagenda nk'umukinyi aho nyene niho gute bakumenye gute nibyo dushaka kumenya wewe watowe gute urumva wewe uri Rivaldo usanzwe ubikorera ngahe Burundi kumbure ntiwari bwanamenyekane rwose